Bakunzi ibiganiro ku kivi turabaha ikaze mu higaniro canyu. Ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu tubifashijwemo na televiziyo y'u Burundi. Ikiganiro cuno munsi kija guca hirya no hino igikorwa cyo kwiyandikisha kwa bene gihugu ngo baze bitaba amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2015. Ico gikorwa gihambaye mu buzima bw'igihugu kandi gitegekanijwe n'ikirangamisi c'amatora cashizwe ahabona n'umugwi w'igihugu uje gutunganya amatora seni mu majambo y'igifaransa avunaguye caritabwe n'abene gihugu batandukanye uhereye kuri nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza, eka mbere n'abandi barongozi batandukanye aho twovuga nk'abarongoye inama nshingamateka, abarongoye inama nkenguzamateka, ivyegera vy'umukuru w'igihugu n'abandi. Imbere yuko iyandikwa nyezina ritangura, umukuru w'umugwi ujejwe amatora seni yarararitse ku mugaragaro abene gihugu aho yavuga ati: kwiyandikisha n'uburenganzira bw'umurundi n'umurundi kazi wese akwije imyaka 18 niyirenga. Umwaka w'2015 abarundi dufise isango ridasanzwe ryo kwitorera inzego zitandukanye zizorongora igihugu. Isemo ya mbere abarundi bose bahamagariwe niyo kwiyandikisha kuko ari byo bitanga uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Isango ni kuva kuwa 24 Munyonyo gushika ku munsi w'indwi Kigarama 2014 mu Burundi bwose. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora ari wo seni urararitse abarundi bose bakwije imyaka 18 nirenga kwitaba iryo sango. Ico kwitwararika mu bisanzwe aho umuntu yiyandikishirije niho azotorera. Vyongeye kandi ikarata yakoresheje mu kwiyandikisha niyo azokwerekana ku munsi w'itora. Isango ya 24 Munyonyo gushika ikenegerezo rya ndwi Kigarama 2014 ntiribacike. Inyuma yaho rero twaraciye hirya no hino mu gihugu turaganira n'abegwa n'igikorwa cyo kwandika abifuza kwitaba amatora yimirije. Abo nabo bakaba arabakora mu gwiseni ku nzego zose, abarongozi eka mbere nabo barongoye. Iganiro cyo kuri uno munsi kidushikana mu ntara za Bubanza, Kayanza, Ngozi, Gitega na Mwaro. Hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2014 aho nyene icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe biyandikisha muri komine bavukamo. Ahejeje kurangura ico gikorwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaratubariye insiguro yaco yongera aratanga n'impanuro. Ndashima rero yuko no munsi nashoboye kuza mu banyagihugu nk'abandi nkaza kwiyandikisha nkuko twabitewe akamo n'umugujije amatora seni aro kandi nk'umuhamagaro nk'umunyagihugu novuga yuko natewe iteka kugira nserukire abandi banyagihugu aruko bantoye nuko amatora ari ikintu ciza cyane. Amatora ni ikintu ciza cyane kuko mu ntwaro y'abanyagihugu bita demokarasi abanyagihugu no bitorera abo bipfuza bagatora n'imigambi bipfuza. Ukuza kwanje no munsi rero no munsi nuko nanje nitereko kama kugira ngo mu mwaka uze twitera amatora duswe kandi gutora abarongozi twipfuza n'imigambi twipfuza. Turashimira cyane cyane abanyagihugu biyandikishije imbere y'abandi ariko haracari umwanya mugabo ino misi 3-4 isigaye ndateye akamo abarundi bose iyo bava bakagera bitabera ko kama kugira ngo mu mwaka uza twitegure gutora izindi nzego zishasha zirongora igihugu cacu Burundi kuva ku ngazi yo hejuru sha hasi. Ni cubahiro Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe yarateye akamo abakenyezi ati nyabona nimwiyandikishe ku bwinshi atahandi hoho mushobora gutakaza bya bibanza 30% mwemererwa n'amategeko. Ati kandi guhonyanga ivyayavuyemwo vyamye ari intandaro y'ihungabana ry'umutekano, ingaruka mbi zaryo nazo
zikibonekeza ku mukenyezi gusumbya ku bandi. Ndanezerewe uyu munsi nk'umunyagihugu kubona naronse aka karyo nanje nkitabira kamo twatewe n'umugwiseni wo kwiyandikisha kugira ngo tuze twitorere abaturongora. Rero ndashima abamaze kwiyandikisha hirya no hino. Nashaka cyane cyane gutera akamo abakenyezi mu gihugu cyose kugira ngo bahaguruke baje kwiyandikisha, kuko kwiyandikisha n'inzira kugira ngo tuze dushobore kwitorera abaturongora. Kandi kwitorera abaturongora ni tuba twerekanye yuko turiko turaharanira demokarasi, tuba twerekanye yuko turiko turagwanira amahoro, kandi amahoro turayakeneye. Abakenyezi bo barabizi cyane, amahoro atayahari bari mu baruha cyane kuruta naho n'abandi baruha, ariko tweho usanga bitugora. Barazi ibihe twabayemwo ata amahoro dufise. Rero no bahimiriza kugira ngo baje kwiyandikisha baze bashobore kwitorera ababarongora. Burya iki gikorwa ciza cyo kwitorera abaturongora ko cyatanguye mu gihugu kitabandanije burya twogira ingaruka mbi. Rero no basaba ngo biyandikishe kugira iki gikorwa kibandanye ciza. Nk'ubu ko twatanguye twitorera abaturongora bikagenda neza, nk'ubu twobihagarika tukavuga ngo turabihagaritse, ibyo ari byo byose hoba habaye ikindi kibazo kandi byo dutera ingorane. Rero nabasaba mu mwanya bafise basimbe isaha imwe canke iminota bomara batonze kugira ngo biyandikishe, ntibyobuza yuko bashishikara gukora iyindi mirimo. Mu ntara ya Bubanza twarishikiye ku ishure ry'intango rya Muzinda ya mbere muri komine Rugazi. Tubanza kuganira na Jean Marie Bigirimana, umukuru w'iyandikiro. Uwo nawe yatumenyesheje ko abene gihugu badasiba kwiyandikisha kuva iyandikwa ritanguye. Abantu baraza ndaba kandi nka muri Rugazi nko ku munsi wa mbere, mu minsi ya mbere yose tubaje kwa ni masante nto twabanije tuba ba mbere gose. Abantu baraza kuko dufise n'abandika basa n'abakwiye ku buryo atabantu ta 70 twagira mugabo twarashobora kwandika bihagije. Kuri iryo yandikiro nyene Yeremiya ngiriye abandi, umwe mu mwene gihugu twahasanze aje kwiyandikisha, yaratubariye ko kwiyandikisha ari iteka ku mwene gihugu, kandi ko uwanse kwiyandikisha aba yiyambuye ubwene gihugu n'iteka giwe. Twebwe twabaye ba mbere kwiyandikisha, hanyuma twarakanguriye bene gihugu ko baze kwiyandikisha baze batore uwo bishakiye. Kumbure bajya baza kuza kwiyandikisha twabumengo babikuye kuri bwene gihugu bwabo, ariko rero twaragiye turabakangurira kandi ubanaje kwiyandikisha, baraje kwiyandikisha nk'ujya yanze kuza kwiyandikisha ntabari mu Burundi abayikwe ko bwene gihugu bwiwe. Rero akamaro ko kwiyandikisha nuko ubushaka yuko urongorwa nabo witoreye akamaro ni kanini cyane. Mugo kuri baje banse kwiyandikisha ntabari mu Burundi abayiyatse bwene gihugu bwiwe. Muri iyo komine twarangije tuganira na Philibert Nkundwa nabake ayirongoye. Uwo nawe yaratubariye ingene abajejwe intwaro bafasha kugira igikorwa cyo kwiyandikisha kigende neza. Yaboneyeho gusaba seni ngo ifate ingingo zotuma abanyeshuri boroherwa mu kwiyandikisha. Turamaze kubona ko hari imigwi ibiri y'abene gihugu bitariko birorohera ko biyandikisha. Ni nk'abantu usanga bari mu madini atari muri Katolika, aho usanga bafise amakarata y'Ibatisi mu mugabo atariko vyangombwa byotuma biyandikisha. N'uwo wundi mugwi rero w'abanyeshuri usanga badafise karangamuntu kandi bafise ikarata y'ishuri nayo ikaba itemewe. Ubu rero ico turiko turakora ubwa mbere turiko turahimiriza bene gihugu kugira ngo abo bari muri iyo migwi bitorohera kugira biyandikishe baze baronke karangamuntu. Ikindi twarondeye nuko amafishi ya karangamuntu tuyafise ku bwinshi, turiko turakora rero bishoboka byose kugira ngo tubahimirize. Ikindi nuko twosaba umugwiseni kuri abo mugwi w'abanyeshuri bafise amakarata, twobasaba n'igisabo kugira ngo baborohereze kugira ngo iyo karata y'abanyeshuri bishobore kwemerwa bashobore kwiyandikisha. Ariko ku bandi iyo migwi y'abandi bakirisu batari muri Katolika
tubabwira tuti kw'ivyo chance ni muze muyandikishe muze tubafotore hanyuma duze tubahe iyo karata karangamuntu bashobore kuza kuyandikisha mu batore. Turanabamenyesha yuko ijya karata yo kwa muganga yo kwivuriza ko kizoba ari ikintu ciza cyane bamaze kuyironka bwa mbere hizo kibafasha no gusubira kwivuza kuvuza imiryango yabo. Turebahimiriza rero tuti nimwaba karangamuntu bibagoye kuyironka tumuja kwa muganga babahe ijya karata yo kwivuza muyandikishije kuri yijya izongera bafashe no mu kwivuza. Mu ntara ya Kayanza twaganiriye n'umukuru w'iyandikiro ryo kwishure y'intango ya Kirema Venance Byamungu. Twaramubajije igituma haza kamwe nawe ati nibisanzwe kuko na kare ntibava hamwe. Atego kandi ndavya abo tumaze kwandika nkagereranya n'ingene vyari bimeze igihe abene gihugu biyandikisha ngo bazotore mu mwaka wa 2010 nta nkeka ikiringo seni yatanze kizorangira iyandikwa ryarangiye. Ati kukaba nkako abantu benshi biyandikisha ku bwinshi mu minsi ya nyuma. Gushika uyu munsi turavye ibiharuro tumaze kurenza 50% y'ibitabo baduhaye. Nukuvuga dushitse kuri 50 na gatandatu n'ibice bitanu. Aho rero turafise umwizere yuko ibiharuro bizoduga abiyandikisha bikagenda neza. Kuri iyi centre gushika uyu munsi nta kibazo na kimwe turaronga. Igituma n'icahe nuko abantu baza kwiyandikisha abenshi baza bafite karangamuntu abandi batayifise bakaza ari karata y'ibatisimu abandi bakazana permis de conduire na passeport abandi bakazana abandi bakaza bazanye mituelle cyane n'ivyo bakunda kuzana. Hanyuma muri ivyo naho abafite karata y'ibatisimu n'abafise permis de conduire n'abafise carte d'assurance maladie kubera yuko umukuru w'umutumba yirirwa ngaha ivyo rero biratworohera cyane. Abo rero batora ibyabona bibiri gaca bihurirana nuko umukuru w'umutumba abari ngaha gaca yemeza ko abantu bazi bagaca bandikwa atakibazo. Avito nawe numwe mu bene gihugu twasanze baje kwiyandikisha. Nawe ati ni byiza kwiyandikisha ati kandi abatariyandikisha bakwiye kunyaragasa. Umuntu umunyagihugu yiyumvira ibintu by'amatora kuko subwa mbere uno munsi tuvuga ngo turiko turavyiga ico no hanura abanyagihugu no bahanura yuko bonyaruka ubutariyandikisha wese akaza kwiyandikisha mwibi bintu by'amatora kuko umunyagihugu afise uburenganzira bwo kwiyandikisha hama kazotora akitorera abamurongora we yiyumvira ashatse nta uzomuhata ngo shira hagira gute wewe azobikora ku ruhande we yumva yishakiye. Ariko rero iciza co haba nuko bonyaruka bakiyandikisha hanyuma igihe cagera cyo gutora hama bakazoza gutora. Kuyandikiro ryo kwishure ry'intango rya Mutaho ya mbere muri commune Mutaho y'intara ya Gitega Patrick Irakoze yatumenyesheje ko abantu badasiba kuza atariko imisi y'isoko niho hiyandikisha benshi. Ariko ndaraba abantu tumaze kwandika sinavuga ngo ni benshi cyane ariko kandi byongeye sibaki kwa kugera ejo hahise tutonze kwandika abantu 1316 ama kubijyanye naho n'abantu baza baraza kwiyandikisha abenshi ngaha bakunze kuboneka cyane nko ku minsi y'isoko umunsi wa gatatu umunsi wa Mungu n'indi minsi baraza ariko ntibari benshi cyane ariko nko munsi ndabona ko tuba turakira abantu batari bake. Naye ku bwa Roza Nshimirimana umwene gihugu twahahuriye aje kwiyandikisha ngo kutiyandikisha ni kwiyambura iteka ridasanzwe ryo kwitorera abarongozi. Akamaro mbona kuko noza kwiyandikisha nuko nzoza gutora uwo jewe niyumvamwo mbona imigambi yiwe nkumva n'imigambi atubwiye azombwira nkamwiyumvamwo. Nohimiriza ubutimbi uwo batimbira kuza gutora nawe ko yoza akaza kitorera kugira aze yitorere wenyene atagahato aze yitorere ubuzomurongora bivuye kuri Federico Nzeyimana
arongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rwa komine muri komine Mutaho yaratubariye ibijanye n'ibitigiri vy'abari bamaze kwiyandikisha yongera aratubarira muri rusangi ingene iyandikwa ryari ko riragenda muri komine ajejwe. Komine Mutaho igizwe n'iyandikiro n'amayandikiro 26 ni kuvuga bikaba hariho bamwe bita abaja rusansere 80 hanyuma akariho na bamwe bita aba encadreur 26 bose hamwe n'106 kuvyerekeye abagabo habonetse 2014 abakenyezi 1913 bose hamwe twarose 327 hama rero mbandanije ngaho ku itariki 25 kuvuga bukeye bwaho twarose 1047 cy'abagabo 1662 by'abakenyezi bose hamwe 389 biragaragara neza muri komine Mutaho yuko abakenyezi bitabira iki gikorwa ku bwinshi jere nkibaza yuko ivyo bera karorero n'abandi mu yandi makomine mbere mu gihugu cyose muri make iki gikorwa cyo kwiyandikisha muri komine Mutaho kiritabwa mbere basa nariko baraheraheza kuko ubu tugeze kuri no saha ku 220 n'abantu 22 bamaze kwiyandikisha tubamenyesha yuko iki gikorwa ngahe Mutaho kimo kigena neza kandi atangurane zihari kandi nibaza yuko namwe mace hirya no hino bumvise yuko atamidogo iri mu bene gihugu. Hanyuma ku kijanye ku kibazo kigira kabiri kijanye ni n'abanyeshure twege ayo mugambi abajeje indero ngaha muri komine bafise ujanye no kudotanga umwanya umwe kugira ngo bose biyandikishe hanyuma kugira ngo kuko igihe cy'abanyeshure babonye yuko mengo byaba bijana nuko baba bata umwanya kwera bari mu bintu by'ibibazo ubu rero noneho kijya nikirikora twumvise ku radio urwego rw'igihugu jeje byerekeye y'amatora bamenyeje yuko ubu n'ofise ikarata indangamunyeshure ko nawe yene arekuriwe kuzo kwiyandikisha ubu rero urebwiye koroha gusumba uko basaba izo karata karanga muntu ubu abanyeshure agiye kwitabira ku bwinshi kuko na cyane cyo bakunda kutubaza. Mu ntara ya Mwaro kwishure ry'intango rya Baziro ku mutumba wa Ngara muri komine Kayokwe twasanze hari amayandikiro abiri rimwe ryandika abo ku mutumba wa Ngara irindi naryo abo ku mutumba wa Maramvya. Twabanje kuganira na Amede Kamatari umwe mu bakuru bayo mayandikiro nawe agasaba umukuru w'umutumba ko yoba hafi igihe cyose abene gihugu bariko bariyandikisha. Ibitigiri aho tubigejeje biriko biraduga bukebuke nkuko byatanguye siko biri mu minsi ya mbere haza abantu bakebake mugabo uko ibisi hera turatanguye kubona yuko biza biriyongera keshi iyo bazanye ibindi bintuze izindi mpapuro umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora barakunda kubura ivyabona na cane umukuru w'umutumba mwico gihe umukuru w'umutumba ntashobora kuba umwanya ngaha muniniya naho bahaca barengana mwico gihe rero kenshi turakunda kubasubiza inyuma kugira bazane umukuru w'umutumba n'ibindi vyabona bibiri bibazi yuko araho kuwo mukuru w'umutumba kandi bakwije n'imyaka yo gutora. Kuri iryo yandikiro nyene twaraganiriye na Imakire Nzeyimana uwo nawe akaba ari muri bamwe bahagararira imigambwe mu gucungera iyandikwa ry'abazokwitoza mu matora. Imakire Nzeyimana yarahagarariye umugambwe MRC Rurenzangemero yarasavye ashimitse umukuru w'umutumba ko yoguma hafi akongera agasaba zina mwene gihugu kwiyandikisha. Iyandikwa ry'amatora rigenda neza ariko mugabo twe utunenge tubona nivyerekeye abakuru b'imitumba bajejwe intwaro badashobora kworohereza abanyagihugu ku buryo baba badafise uburangamuntu ariko tukaba twarumvise inkuru ku radio ivuga yuko n'ubufise ikete ryo yibatisimu canke ikarata yo kwa muganga abandi bafite ubundi burenganzira habonetse ababaserukira bajejwe intwaro ko bishobora gushoboka ariko twe ntabaserukira intwaro dushobora kubona nko ku musozi wa Maramvya
umukuru w'umutumba yaherutse kuza kwiyandikisha gusa muga ntiyagarutse guhagarikira abakeneye kwiyandikisha. Regis Gasihiri umukuru w'umutumba wa Ngara kubwiye ngo abatware baragerageza ngo kuko bameze nk'umuvyeyi yonkwa na babiri. Utugorane turahaba dukeyi abo bidoga bavuga yuko kenshi na kenshi tutabariho turi kenshi na kenshi kubera ko hari abantu kugira ngo ubigishe ikintu c'amatora usanga bibagora bacaga ndangamuntu dufise bigenda neza kandi ku rugero rwiza hasigaye abantu bake batariyandikisha bigenda neza nta ngorane ihari abo bafise amakenga nabo guhera hirya ejo ho bukera bazosanga abajeje intwaro bari ngaha ikibazo cabo naco kiguma kigaruka cabo bidoga bavuga yuko tutaba turi hafi ni ukuri twari twaratangaje mu isengero mu masengero twaranditse amatangazo tumenyesha igihe tuzoba turi aho hantu kuri abo bose bafise impapuro zitari karangamuntu. Mu ntara ya Mwaro nyene twaraganiriye na Patiri David Ntigahera arongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'intara. Yabanje kutubarira idonido ingene ivyo kwandika vyifashe mu ntara ahagarariye yongera araremesha ko akamo katewe n'imigambwe n'amashira hamwe adashira imbere ivyicaro mu ntwaro kaciye inyuma y'amatwi y'abagatewe. Urabona yuko ko abantu bariyandikisha mugabo turavye ibitigiri si kirenga ariko baraza mugabo turizeye yuko naho iminsi igeze ngaha aye ibitigiri bizogenda biza biraduga kuko gushika uno munsi tugeze ku bitigiri by'abantu 60,000 n'ijana 123 bamaze kwiyandikisha kugera ejo ku mugoroba itariki 3. Nuko biko biragenda hasigaye turabona yuko baraza kwiyandikisha mugabo ingorane nyamukuru tubona nuko abeshi baragira ibibazo bijanye na zirya mpapuro zisabwa batagira karangamuntu na cane cane ko tubona yuko babwirizwa kuza kubabera ivyabona bamwe batatu barimo umukuru w'umutumba rimwe na rimwe umukuru w'umutumba taboneka iyo niyo ngorane nyamukuru tubona nayo ubundi turizigiye yuko ko ingingo iheruka gufatwa n'umugwiseni vuba aho imariye kubonana n'abajejwe ivya politike abanyamigambwe abajejwe ivy'intwaro abaserukira amashira hamwe zari inyungu za politike n'abaserukira amashengero byabaye ku munsi wa mbere saa 9 hari ingingo yasohotse vuba ivuga yuko kugira ngo abanyagihugu bashobore kuza kwiyandikisha batagira ibyangombwa bashaka kuba karangamuntu bashobora kuzaziya zindi impapuro zemejwe na seni mugabo bajya abandi batowe ku mutumba bagashobora kuza bakabera ivyabona twibaza yuko kuva hiyo ngingo isokeye yuko ibitigisha kugenda biza biriyongera kuko abo oye boheza bagakora ico gikorwa mu kibanza cy'umukuru w'umutumba. Baravyumvise ku maradiyo bavuga yuko baserukira ashaka kuvuga abari cyane cyane muri ADC ikibiri baserukira mu migwi y'irongo ijejwe gutunganya amatora rw'intara no makomine ko bohagarika bakavamwo ariko twebwe kubituraba mu ntara yacu ya Mwaro iyo ngorane ntayo dufise kuko baserukira iyo migambwe naho ivyo bavyumvise ntibashoboye guca bakurikira ku kamo ahubwo bagize bati twebwe twarahibwe dukorera igihugu nuno munsi bari ku kivi bariko barakora ubu nta ngorane dufise nta numwe yigeze yidohora no kuvuga yuko ibikorwa bibandanya ukuri kwame. Ku bijanye n'utunenge twibonekeje hamwe na hamwe mu bijanye n'itangwa rya karangamuntu mukaba muzi ko ari nayo ikoreshwa ku rugero runini n'abiyandikisha mu matora. Terence Ntahiraja igisongerezi cy'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu aratanga umuco akongera gahumuriza abikeka ko mwene utwo tunenge dushobora kubera intambamyi amatora twimirije. Aha nagomba kwibutsa abarundi bose bariko baratwumviriza yuko itegeko rigenga itangwa gindangamuntu ritomoye neza riravuga yuko umurundi wese afise imyaka 16 nirenga afise uburenganzira bwo guhabwa ikarata ndangamuntu. Abavuga yuko zitangwa kutariko zihabwa batazikwiriye sivyo bafatira kuri abo bantu batarakwiza imyaka 18 ariko twatumenyesha yuko umurundi wese kugira ngo yitaho amatora canke ariko kugira ngo azotore canke yitoze abwiza kuba akwije imyaka
18 aha twagomba guhumuriza abenegihugu yuko zatanzwe hakurikije amategeko mbere twarafashe n'ingingo zitari nke zo korohereza abenegihugu aho twasabye abasaneri yuko bazitanga ku mafaranga ategekanijwe atarenga 500 atabindi byose binze gusabwa kubera ko twabonye ku makomine amwe babaza kwasaba impapuro zerekana ko batereye ibikorwa by'iterambere muri komine kuvyerekeye kandi biri byavugwa muri bihe by'amatora bavuga yuko hari zikoze yatangwa mu kigegero nivyo hariho aho bavuze hakeyi bagiye basanga umuntu afite indangamuntu ashiriye abantu aho nibaza ko ababikoze barenza amakosa kandi aho byabaye hose abajeje intwaro n'ubutungane n'umutekano barakoze akazi kabo kandi ubu bintu bikaba bimeze neza kandi n'abenegihugu bariko baritabira kwiyandikisha atangorane nagomba kwibutsa kandi yuko abandika abazotora nk'uko ryabwizoge n'amatora bivuga bandika abarundi bose bafise imyaka 18 nirenga ubudakwiye imyaka ntibayandika ubwa kabiri nababwiye yuko mu gihugu mu ntara mwikomere no muri zone cyane muri zone no ku bitumba abene gihugu barazinanya ntushaka kuva kuri uwo mutumba ngo hajya hakurya barakuzi barazi hariya ni kwanaka no kuvuga nta biyandikisha kabiri biyandikisha rimwe ubu bikora bazoba yihenze kuko wa munsi w'amatora harategekanijwe ibimenyetso bishigwa ku mubiri nk'irangi ridasanzwe ku buryo bari gusize ko uzomara iminsi bicanga 3 bitarazimangana hanyuma ugiye ahandi ico gihozo cufatwa kandi so yuko bafatwa wese yohanwa n'amategeko bitewe n'igitigiri kidashimishije cyabiyandikishije mu gihe cyari cyatanzwe n'umugwi w'igihugu jejwe amatora seni ikiringo cyo kwiyandikisha cyahavuye congerwa ko iminsi 5 umuvugizi w'umugujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Porosuperi Ntahogwamiye aratanga insiguro zijanye n'iyongerezwa ry'ikiringo cyo kwandika bifuza kwitaba amatora uko twaza turandika umugwiseni waraje urasuzuma ingene igikorwa kiriko kiragenda hama turavye baro twari dushitse ko twari twabonye yuko vyoba vyiza twongereje ikiringo kugira ngo nk'abarundi batashoboye kuronka umwanya wo kwiyandikisha kumvo zitandukanye harabo basanga bafatiriwe n'akazi canke kwera imico kama yacu ikirundi bamusanga abantu bakunda gukora ibintu ku munota wa nyuma turavye rero akamara ico gikorwa cari gifise niho umugwiseni wafata ingingo yuko kongereza imisi mikeyi kugira ngo abantu bafatira ataronsa kanya ko kwiyandikisha bashobore kwiyandikisha niyo ntumbero yatumye tubishikako Prosper Ntahogwamiye aragira n'ico ashikirije kubijanye n'abarundi baba mu mahanga twararunzingitse ibikoresho byo kwandika ahantu dufise ambassade canke consulat ubu ne babwira ko ico gikorwa kiriko gikorwa mu ambassade no makonsula hama murazi ko dufise n'inteko z'abasirikare n'abapolisi bari mu gihugu ca Somalia no mu gihugu ca Centrafrique umugwiseni wararungitse abakozi bavuye muri seni n'abakozi bavuye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi n'ubushikiranganje bw'umutekano baje kwandika nibaza ko raporo dufise ubu ibikorwa bigenda neza ahantu gusa twumvise hari utubazo murabona hari ibihugu binini ahantu dufise ama ambassade usanga ari abarundi baba kure yahari ambassade ariko nkuko mubizi amategeko asaba yuko bandikirwa ku biro vya ambassade y'u Burundi aho ni ahantu twumvise abarundi bamwe batorohewe no kuja kwiyandikisha ariko ni igikorwa cy'igihugu n'urubanza ruzwi twosaba no kogira kigoro ni intererano nonyene bo batanze bakiyandikisha kugira ngo batore naho kubijanye n'akamu imwe mu migambwe n'amashira hamwe adashimbere ivyicaro mu ntwaro yateye abayiserukira mu gikorwa cyo gutunganya amatora ngo bakura karenge mu migwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara n'amakomine ariyo sepi na sesi umuvugizi wa seni araduhumuriza akagira ko atwizeza ko iyongerezwa ry'ikiringo cyo kwiyandikisha atangaruka rizogira ku kirangamisi c'amatora gushika ubu nta muntu aratubwira ko bivuyemo kubera umugambo kanaka canke shiramwe kanaka ryo bajyamusavye kuvamwo bamwe baranavyivugiye ku maradiyo bavuze yuko bakorera igihugu badakorera umugambo nibaza rero ko ata bintu birebire noshikiriza gushika ubu nta muntu aratubwira ko yavuyemo kubera yatewa kamu n'umugambo canke shiramwe ryari ryamunungitse muri iyo migwi imisi twatanze twabonye ko ari imisi totubuza ko ikirangamisi twashinze tucubahiriza arangiza amenyesha ko seni izokora ibishoboka byose kugira ikoreshwa ry'ikarata imwe rukumbi mu matora yimirije rize ryigishwe abene gihugu hakiri kare nivyo abene gihugu ntibarira busema kuko iyo karata ni nkashasha twarayikoresheje ariko twayikoresheje kuba tora y'abakenguza amateka amatora nayo y'abakenguza amateka no bokora abantu babageze ku rugero rwo hejuru mu gutahura ibintu burya twaranayikoresheje no ku matora y'abajenama bo ku mitumba nibaza ko ahubwo igikenewe nuko iyo karata yo kugwa kare tukaronka umwanya wo kuyigisha mu bindi bihugu irakora
sinibaza ko abarundi aribo badaciye ubwenge ku buryo karata batamenya kuyikoresha ariko ntibarira busema ikintu gishasha kiratera amakenga umuhini mushasha utera amabavu babwira bumva tuzogerageza iyo karata tuyerekane kare abantu bayigishe bayimenye kugira ngo amatora yitabwe na benshi kandi agende ku rugero rwiza. Bakunzi ibiganiro ku kivi aha niho dusozereye icuno munsi. Jean Claude Karegwa yagitunganije arabashimiye ko mwagikurikiye murahora gutyo Imana ibazigame.